no utangiye kombere Bface nabivuze ukiri inyuma Bface urabivuga inyuma none nga wewe urakunda inyuma Ashisiyo ndatembera blaz nagiye mu za Kamenge Murenzi Kanyosha Gatumba wewe Kamenge wasaze hameze Kamenge utarapfa ko wayi Kamenge hari ukuntu hari amatara menshi ya jaune Kanyosha hari amaetaje maremare menshi isinzima gituma nibaza ko ari heza ni igihugu kitarimo abantu bimvukirane kuvuga ibihugu byose byo kwisi ubwenge bwose bwo kwisi bwahereye haje urumva rero imitwe yavuye muri China imitwe yo mu Buhindi imitwe y'abanyafrika imitwe y'abanyamerika y'abarundi babonye Bface postinze link ya Fabilove kuri stati habaye alert novuga muri game abantu benshi barachatari none ivyo ni byari bisanzwe ariko byaradutangaje benshi byarabatangaje none wewe ahora bikora wewe ahora bikora turafise tuhora tubona abantu bo hanze baririmbye bo hanze muri barza canke okay hari nka business iri ku ruhande wo buri guteganya gukora mu gihe umuziki woba ushaje je namwe ndayikora Bface gusa ibintu bitajanye n'umuziki je numva bitabikeneye kubizana kuri kamera kwibaza ko Bface yagiye ko nuvuga muri Dubai kubwiki nagiye kuri collaboration ya indirimbo ndi kumwe n'umuririmbyi yitwa Pablo Tiken ndibaza yatangiye kuririmba mwe mutaratangura karere ya journalism arafite ama hit songs yakoze kera rero iyi ni nka comeback yagize so rero yifuje yuko twayikorana je nawe kugira ngo yararavye mu rapper akaze rap you da rap taichi rap commando turabe none Peti ni benshi Gare telefone ni urofa okay imagine wewe sasa iko mu contretemps akiamu umata yao Ini sawa. Na wewe unachanganya nini? Umbe. Hiyo macho matatu bi. Ni kadovra. Yarese na mini juice. Nasikia sa Bface sasa. Nasiyo iguri yajoga Bface. Mu mico y'ikirundi hari abantu bataco bikura impuzu zonyene. Sasa wewe urashaka kuri muri iyo liste y'abantu bikura impuzu gose umva niyambura gusa agiye no muri dushe ugasanga n'ubuhoma arabubika mu isashe kugira ntibupfu busa hajye umukecuru mugufa yisigara bero ugasanga yagara kwizosi nk'inyabuhoro niko n'umugenzi mu guferinga tumva impanuro ufise abajama bafo ndabatange kwa karorero umwana w'umuntu aho kenshi avyibuha umunwa kandi usanga ari mugufa reha ninyo yisekuro bagira mwina w'ivyo barya ndetse n'ivyo banywa bagahitamwo guhemuka kugurunwarunwa batunze no guteranya ivyo bavuza hasi ivyo bavuga hariya bameze nk'abamaraya bakurikira umuntu ashobora kubagurira umunsi wabuze ntuzobona nigisurira ni nabo kandi bica umuntu batanamujya bajya nkaribona bashira isumo mu njya bakakwanikirira n'ibyinyo kandi ari ubujyajya abo nibo mpora nitaba njya tuyaga umugenzi wa fo akwifuriza intambwe ariko kizire kumurusha ukumva yidodoma ngo aranjyanye ibintu sha bakibagira ko wikanira umugisha wundi hamukanye igufa kandi usuranisha avukinya mwibutura sha imana itanga ku mwanya reka kuyihutisha narabahenyuye mvuze ntifu kiyo byabifyondo bingera kunyo bifise isaku buriya nasanze murabajama bimaku nimutahinduka muzokwicwa n'akamangu akari umuntu w'isuku yikora imicafu byose nihangane n'imisuzi y'imafu wakunzi ba Buja Hit TV ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'aho muherereye Beni meze neza kabisa tumerewe neza cyane nk'umukunzi wa Buja Hit TV na wewe novuga udukurikirana uri kumwe na Christabella ngaha reka turamutse abantu bakurikira ibiganiro bya Buja Hit aho baherereye hose dutangure ngaha iwacu Beni mu gisagara ca Bujumbura ariko aragwa imvura ego kweri akavura kameze neza kuva mu gatondo mugani ko byamye bimeze akavura vraiment kamye kweri kuvejo kuva hirya yeje hagu iyo mvura gushika naho byanka ko umuntu abyuka dutandukire rero hakurya y'amazi muri Canada Belgique Australia ndazi ko hari abantu benshi bakurikira ibiganiro bya Buja Hit reka tukubwire ngo muri kano kanya nkuko mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ku ngurukana bumenyi za Buja Hit turi kumwe n'icyamamare kabisa wibaza ko arinde bamaze kubibona harya munsi ni Bface on the flow turaza kuyaga byinshi hamwe na Bface atubwira byinshi kuvyerekeye akazi kiyo Christabella bashe je nangwe no kugira ubwo uratinya Bface Bface yagiye kuno waruzi Bface n'umwana mwiza cyane bon bahora bivuga ko ari umwana mwiza mugabo je ndamutinya kubera za
réponse ziwe Yego, afise arakubye umutima mugabo biramusha bisaba kuba strong ariko kandi burya Bifesi ndakunda ibibazo by'uburofu basha kweri je kweri yarabimbwiye kandi Krista ntabazi ibibazo by'uburofu kabisa ibyo birazi ibibazo by'uburofu uburega ni diaspora Bifesi tena diaspora wa Burundi arapanda na fly na rudia nanda so guys kora subscribe kuri Bujahit kugira ibiganiro canke wowe ubonye link nonaha ubonye ibiganiro nonaha kugira ubashe kuraba n'ibindi bikurikira canke n'ibindi bicaho reka twakire kabisa katwakire kumbure Bifesi on the flow yakire novuga azinovuga muri plateau za Bujahit TV ababwire novuga ibihe yarasanzwe arimo ababwire kumbure n'ibintu yabazaniye kumbure n'urugendo yararimo rap Goliath amazina bashikana bararenze Yuda uramubona siti konde ariko aramubona muko je nabo harahiye yambaye neza kabisa mbega yaza ko yambaye gute kabisa Yuda karibu Yuda nuko nyine uyifatira hejuru irakije ubaza isukisikiye kwa kumva aka kazi mu mpaye oya bi urashaka kugira yes kumbura and Bifesi on the floor yakubwiye yuko wewe ngo na maisolite gusa Kristo Isolite ndizo nshikiye mu vrem nene Gabi honye ningene uyifashe ubwo rutoke gano ushaka kuresista gufata ijya iki mu makazi wampembye umpanga ngenda gifata Kia kintu ubona nabwo muziko kabisa rigorane flag ni flag harabuze amagarama 90 nta magarama arimo reka tura tugashira gahi inyuma gere gahi gashimande yiwe basi ari fresh cyakugashira no kumutwe kugira mbere ngo nato Bifesi na Krista kugira Bifesi arakundwa n'abantu Krista Bifesi arakundwa n'abantu vraiment mbe link ahubwo ndayihereza abafana ndaguhe link reka ndaguhe link turi live kabisa unaona commentaire ni nyinshi basha uliza question sio unataka Bifesi iko hapa atakujibu uko tayari Sanambire ko mbere bego mutangiye ko mbere Bifesi nabivuze ukiri inyuma Bifesi nabivuga inyuma none nga wewe urakunda inyuma bi uraberewe basi gushika hejuru Yuda brother Krista mugabo tureke ivyo black genda bakumbuye sana antuka vraiment niko nakumbuka Bifesi uko muri gihungu nka wewe atakora ni solite iyo bro ni so ni ngora ni bibazo sibivuga ngo mugenzi wa ikutukumbura umuhungu mugenzi uko ibe biti byo mwizina uko mugenzi wa ngo tumukemeye uyu unasiye kwenye kona yenda oya tuache taifa none uvukanye n'umuhungu ucumuta oya ari gikumbura samaraso yawe amaraso yawe ugere wumva uwo mwanga gute uramukunda nyene mukumvikana bikagenda neza cyane muri wa mwuka nyene tagira mwivara yes Krista Jemo Rumenga Bifesi ametukeleza kinoma amependeza cheni nyingi sana nacho bitwaye kabisa fresh ntumubaze igiciro kirazira ntumubaze igiciro yagomba ntereye ivyo bisa navyo mbaza oya muganda ndamubaza ntiyaragera ko ndamubaza ubwo bi ndamutse abakunzi ba Bujahit kwanze rega ntibarakumva neza kwanza niba kubwira ivyo mbaza wowe nagira ngo umbaza ivyo wiyumvisha beni n'amaraso aba yumva ko ngiye kuri ndamutse abakunzi ba Bujahit rega ndaramukije mu izina rya Yesu Kristo amen assalamu alaikum kwa Islam wa alaikum salam everybody wagwan be man from Jamaica kabisa we say hi we like this man kabisa everybody put your hands up yaga put your hands up put your hands up muchara bu Bifesi muchara bu kidogo ni twiganye muti akanyoni katagurutse ari kamenye ubwezi nta n'ururimi naruke yamenye nuvuga gwicara bwo hariye je sivyo byari binjanye ariko oya en fait ni nkeneye kuvyiga no kuri YouTube bina kani mukase sasa urumva ibyo amabombo ari kurinjira mu kigani ukasanya sivyo vyatuzanye amabombo ari kurinjira mu kigani wewe nimba uri kuri stand by be ready umva nanje ntaco bintwaye ndigado man uri tayari mtapambana tu ntavyi mtapambana yare wa umugopi kabisa Bifesi niyo muririmbyi wa mbere dufise ngaha bon kuri je ngene ndabibona tujye tuvuga abantu bakiriho abana kuzovuga umuntu atakiriho ngo uvuge ngo Bifesi ishaka akora guku yakiriho reka je ndamubona ndamubona niyo muririmbyi wa mbere dufise ashobora kuba agaragara neza aho yo bari hose urumva Yuda we barandira ze live first baba yapahamba surprise
atari umunota umwe wari uheze ibindi basi nagiramvuge hajya yaswivugiramwe je ndiguyiwe wake ibindi nagiramvuge basi ico byongerako we bibandanye none ndabasabye uri bumvikane ufise agaragara neza kuri jengere ndamubona look kandi kwa kisura kwa mavazi naho yoba yambaye impuzu zitari nziza amenye ubona nabyo nzi ariko ndakeneye kubona amana mwibaza rero muhuye yahenye uca umwibaza n'ingorane ni insolite aririmba style yiwe aririmbamo neza cyane kandi bitewe n'ukuntu aririmba bimaze kumugeza ahandi hantu Bface uretse ko akantu nuvuga ko kwishura nabi mugase kwishura nabi yishura kumubajije nabi iyo mubajije nabi abasubiza nabi nivyari kurangira neza cyarumera neza navyo vise yari yashatse uretse ko yishura nabi kumubajije nabi nawe wundi nta mutima mubi Bface yafite yishura nabi umubajije nabi aca kwishura nabi basi kweli ntangora mbanze nshimye ku byo bavuze sibyo nko kwishura nabi urashaka kumbwira umuntu umaze kwishura nabi gushika aho bimubabaza kera ibintu byose je nigeze mvuga dufata turi muri blague nimba ari kwishura nabi nabikoze rero nimba turi muri blague so ikiganiro cyitwa ikiganiro kubera havuye mwiri vuga kuganira so rero n'umuntu ariko araganira twaje gufunga amasura ngaha twaje kuyaga kandi turiko twitatininga abantu ariko batura na cyane cyane rero nimba turiko turatera inkuru barabibona yuko atabusiri buba burimo cenda ko kwisanu canke uyinkuye barabibona yuko ni kawaida tu none mu buzima busanzwe burya twama muri ivyo oya uko bimeze ko sijya ni blague tuba turi mu moment kabisa ubishiramo inzigo aca gwara umutima kazi yake acagira ikibazo acagira ingorane yes kuruvuga Krista ku ruhande rwanje namaze gushika ku ruhande rwa Facebook turabona ni Bface on the flow abantu bamwitabiriye nuvuga agishika gusa comment zimeja kibao hapa nifisigo matereze nga kuri 10 Bface bariko barayumva bariko barayumva sike iyo batura ko barakumva abafana ba Bface turabe none Peti ni benshi Gare telefone ni urofa imagine yewe sasa iko mu contretemps akiabu umata yao nachujanye ini sawa na wewe nachujanye umbe iyo macho matatu bi yini kadovran yari sene mini juzi nasikia sa Bface sasa nasiyo niguriye joga Bface mu mico y'ikirundi ari abantu bataco bikura impuzu zone sasa wewe urashaka kuri muri iyo liste y'abantu bikura impuzu gusa umva niyambura gusa agiye no muri douche ugasanga n'ubuhoma arabubika mu isashe kugira ntibupfe ubusa kandi Bface ari abantu bakunzi mu vyemere Bface amfatira imbere yanyu vrai n'ubuhoma Jafet ndabure akiamungu Bface ni bari ibintu bamutumye Bface n'abakunzi ba Bface biraboneka ko bari bamwiteguye baramukunda Krista muri rusange no muntu wa mbere cyambere akunze no gufata umwanya akavuga n'abafana biwe no muvuge Beni none turirimbi kabisa none kinje mu kiganiro abantu bakundi twari he ikiganiro Bface sorite gishigabana kinje mu kiganiro twari behind camera akiavuga ujubaza akiavuga Krista tubandanye ndakwakire yo bagacito si guys ntabwo ndabivuga binu uyu nyene bwa Krista Pito Bface ateka kabakenyezi kubahirizwe nicaye uko ibona nicaye uko ibona jera mushi turamutabura basi c'est distance abantu bakwiye kumva umuntu turi hariho umuntu agize ubunyene agiye live ubunona urumva ubunyene akeneye kumva ijwi ryawe ya Yuda none akore kushaka ko mugaho kuri basi mugaho gatoyi nk'amatra ubaje kwisanze je ndaririmba roga ushaka iki muri ivyo ndape rabo Yuda yo hajya umukecuru mugufa yisigara bero ugasanga yagara kwizosi nk'inyabuhoro niko n'umugenzi mu guferinga tumva impanuro ufise abajama bafo nabatange kwa karorero umwana w'umuntu aho kenshi avyibuha umunwa kandi usanga ari mugufa reha ninyo yisekuro bagira mwina w'ivyo barya ndetse n'ivyo banywa bagahitamwo guhemuka kubw'urunwarunwa batunze no guteranya ivyo bavuza hasi ivyo bavuga hariya bameze nk'abamaraya bakurikira umuntu ashobora kubagurira umunsi wabuze ntuzobona nigisurira ni nabo kandi bica umuntu batanamujya
bajya nkaribona bashyira isumo mu njya bakakwanikirira n'ibyinyo kandi ari ubujyajya abo nibo mpora nitaba njya tuyaga umugenzi wa fo akwifuriza intambwe ariko kizire kumurusha ukumva yidodoma ngo aranjyanye ibintu sha bakibagira ko wikanira umugisha wundi hamukanye igufa kandi usuranisha vukinya mwibutura sha Imana itanga ku mwanya reka kuyihutisha narabahinyuye mvuze nti kiyo bya bifyondo bingera kunyo bifise isaku kuriya nasanze murabajama bimaku nimutahinduka muzokwicwa n'akamangu akari umuntu w'isuku yikora imicafu jewe sinihanganira imisuzi y'imafu désolé moi je m'en fous narudiye tena ndani mara tatu fuck you nagira ndamubaze ni indirimbo ni collab na Big Fizzo you mara tatu icyo navuze hari ibintu numvisemo you mara tatu abantu ngo bimisuzi ngo ni iki je sinzi bya Kristo akamye nako beshanga uribisikia uribisema ibe bitu kwa iwe je navyo nigeze nshisha muka binyu problem wawe yes sir Dubai wagurutse ngaho uragenda umwe mu baririmbyi nga dufise bambere bamaze gushika Dubai kabisa uri mu bambere bamaze kandi atigeze anabicisha nuvuga ku karubanda yishima ngo nibyo nashaka kugaruka nimefika natoka naenda nige yagenda nitwamenye twabonye amafoto gusa ngari mu Kamenge nige yagaruka nitwabimenye twamenye nuvuga ku muri rw'amahoro je mbona biba bidakenewe icanja ngenda gihejije banumva ndi satisfait c'est fini orinda kubwira ngo nakabi nibi twifotoze naho uri muri wese mbega kwibaza ko Big Fizzo yagiye ko nuvuga muri Dubai kubwiki nayo ngiye kuri collaboration ya indirimbo ndi kumwe n'umuririmbyi yitwa Pablo Tiken ndibaza yatangiye kuririmba mwe mutaratangura karere ya journalisme arafite ama hit songs yakoze kera rero iyi ni nka comeback yagize so rero yifuje yuko twayikorana je nawe kugira ngo yararavye mu rapper akaze rap you da rap taichi rap commando rap Goliath problem nima aka nizere ko byagenze neza nuvuga Big Fizzo no ku ruhande nuvuga gwa collabor igiye ukora hariya government hano ntaco bitwaye urubanza rumwe rumara nyinshi nashitse yo ndatembera blaz nagiye mu za Kamenge Mugenzi Kanyosha Gatumba wewe Kamenge wasaze hameze Kamenge utarapfa kwa Kamenge hari ukuntu hari amatara menshi ya jaune Kanyosha hari amaetage maremare isinzima akabazo naca mfatira ngaho mbaza Big Fizzo niki kintu nk'umuntu wari uhageze ari ubwa mbere niki kintu cagutunguye muri wowe wabona nkaho gatungurwa ariko urinde kumbaza kwe wowe ni wavyibonera kuri ama video oya yani ndafata reka ndagutera inkuru ira nige video waposted ngo nciye mu nyakabira gatatu ngo harasa neza ziragimana mwijo namaze nk'iminota 30 ndiko ndaraba ko karibu urangare Big Fizzo amashusho bashize yaje gusa ntihake nyene yayifasha ari hehe basi vya vrai oya kuraye nkajya acha tuzoshika nko muri 2005 haje kara yanafashe ndi mu ndege ni heza vraiment i Dubai cyane gose vraiment so igituma nibaza ko ari heza ni igihugu kitarimo abantu bimvukira ni kuvuga ibihugu byose byo kwisi ubwenge bwose bwo kwisi bwahereye hajya urumva rero imitwe yavuye muri China imitwe yo mu Buhindi imitwe y'abanyafrika imitwe y'abanyamerika y'abarundi bose bari hajya kabisa rero hajya ivyiyumviro rero bikora bikoranye ico gituma usanga rero ebana antukiterambere nabonye vraiment n'abanyamerika bashitse basamara nkanje mvuye mu Kayanza kabisa barabadeprise nabonye uko harakaze gusumba birumvikana no Big Fizzo yabadeprise ageze hari naco bintwaye bwa gusa vraiment nivyo shikira bose yego ni heza vraiment ni heza ibintu byose nahabonye ni byiza kweri kabisa mbega ati urubanza rumwe rumara zose watubwiye kuvyerekeye ivyo wabonye baratubwira ko abarundi kazi ari beza mbega abakobwa bahari yabonye gute abarundi bagenda n'ubundi abahari n'ubundi sabaho oye hari abo muri Ethiopia hari abo mu Buhindi hari abo mu Bushinwa hari abarundi kazi hari aba Tanzania umva ikijya gihuguro nikigera abanyene cyo rero wapi numvise ngo 20% niyo y'abantu bavukaho gusa bavuka 20% abandi 80 baba bari nomade nyine baza kwibera hajye nyene probleme sana ariko nizere ko byagenze neza cyane Big Fizzo ku ruhande rw'uwawe wagiye kora nuvuga yo collabo mbega ku ruhande rw'uwawe nta ndirimbo wakoze nka Big Fizzo yaronse opportunity yo kujya gukora muri location nkazijya mu kigwi nkakijya ujya mwanya nari mfise bari mutoya
barakupatia visa siku ngapi kaka? ya siku 5 Siku 5. Niyo baguhaye. siyo bampaye niyo nasabye Niyo wasabye. niyo nari nkeneye ko nari mfite ibikorwa ngaha byose warabonye nashikiye muri concert ngaha Kabisa. nari mfite kandi n'ibindi nategerezwa gukora privately mutategerezwa kumenya Tudu shopping nyene wagize. shopping Tuduka fulani. nimefanya wewe nawe Naka parfum kauzia kule. hapa nilikuwa nako guys wakunze wa Buja Hit Nilikuwa Bifes aramota vraiment. Aramota ashe uwo mwegera ko bidaca muri mic bavyumve no muri kamera. Bifes wicaye impande vraiment kweri ashe najingira bamvyamaze kunjako kweri. Benny akabazo nagira mbaze B ariko Jesse Morda kubera na Dubai oya ngira nibisanzwe ariko nama kubera parfum none nizidushikira oya mugangira Ariko niyo yongira niyo muri Dubai Bifes. ni kandi hose zirahari hose zirahari gusa biravana wowe wamenyereye kunuka uranuka nyene umota ukamota c'est vrai ni Probleme ariko bavuye ko umuntu isiga parfum abanuka Kristo. Wasanzwe abanuka. oya siko twa Oya niko babivuga. none kumuvunira urugo Oya none ngene umutinza none urumva rero uko mumeze oya Bifes ndugende kumaga. Oya kumaga. Bifes aramota kandi amuta cyane rwose ibyo byo kunuka ni byiwe Benny wamwumvise nabi yavuze ngo umuntu yisiga parfum ariko aranyegetse umunuka muga kenshi niko bavuga B oya siko bimeze ahubwo gutera black uzogira imana ntuhure n'umuntu anuka yisiga parfum iba ari mixage bica bikreye ibindi bintu. aganuka hamwe n'akamoto Bica bikreye ikindi kintu. Probleme. urashaka no kwiplanta cerveau izuru rikaziba kubera ivyo bintu byonyene Kabisa. so rero imana izibafashe kweri yes Benny nateguye ibibazo nka bine Ndaguhaye umwanya Kristo abaza Bifes ari ngaha kuvuga kuko je ndafise nk'ibibazo bishika ko nuvuga ku 10 cyaye ku birenga 20 by'abafana ba Bifes turaza gufasha kugira ngo tubasumire ibibazo byabo kugira Bifes abisho mbaze nka bibiri canke kimwe duduhane ijambo ntangorane ya ni Bifes on the pro umuririmbyi dufise ngaho iwacu akaze umuraperi wa mbere dufise ngaho muri kino gihugu cacu kandi kuva atangura ntarazima gashiriye amaze kugira ahantu ashikana Bifes kuva utangura nturazima bro ku ruhande rw'iwanje no kuva abandi no kuba kuzo kwa mukonye byo bavyiza kuzima oyaha kuko igituma Bifes ariho benshi mwatanguranye bazimye Bifes ntibazimye komte bafise izindi ntumbero barafise kubera iki badakora nka Bifes barafise ibindi bikorwa bariko barakora ni vyiza Bifes ko botakara muri game nukuraba ikikuriha nimba uwo muzi kutamuriha akabona yigiriye mu bindi bigamuriha arawuheba ariko je nibaze ko Imana yamaze kugwingabirana yuko uteze imbere igihugu cawe woshiramo ingufu karondera n'abagufasha mu mugongo gateze imbere uko Bifes abikora yego ndabikora mugabo twese nitwiganye bazi wacu nizisa urumva rero umuntu afise ingene yumvira n'akafise ingene yumvira arashaka kumva umuziki nyene awuhevye yaronse ikindi kintu gisumba uwo muziki acacomoka n'abaremvyi benshi zibagiye hanze batakiririmba kabisa benshi kubera azi neza ariko arinjiza ibicano mu yindi nzira franga zinaingia pesa ni nk'abandi bakorera nga mu bindi tu rero siko kuzima oya aba yarahinduye intumbero agahoga aragafise ivyumvira arabifise ashatse kuririmba n'ubuyogaruka agakubita hit n'izose muri jewe rero jewe intumbero yiwanje ni kuririmba urumva kandi rero aho bice bibagorera nyene kugira ngo nivyo uri kuravuga byo kuzima ntibibe na style nimwe ntashoboye umuntu akunda rap ndamuryohera umuntu akunda dance ndamuryohera umuntu akunda indirimbo ziri romantic ndabikora byose urumva ntacyo bitwaye indirimbo zose amasuje yose nta nimwe nashoboye kwandika kabisa si ikibazo cyane nk'icyari bwahere gusa ko yareka arasize n'umujaniranye ni nako ndabaza ati muri ibyo dufise nga amaze kugira anashikanye umuziki ndundi akabazo kagira kati niki kintu Bifes ariko arategura canke yo bari karafasha abandi bakiri hasi novuga aba raperi bari hasi cyane abo bava mu ntarimo jewe sinzi kubera hariho je nashaka kuba nifuza kubibafasha ariko sindabasatisfeze kubera ivyo bakeneye ni vyinshi hajya umuririmbyi kugira ngo ashike ahantu hakomeye nuko aba yakoze ama video afise budget arimo ibicano nanje ivyo bintu ndabikeneye ndacabikeneye ndamuha ivyo ntafise mugabo ivyo nshoboye baramaze kwibona ndafise ikiganiro cyitwa adafise ikintu nkora freestyle cyitwa
Tegano ushobora problem insolite tunaendelea kija kiganiro nyene bakisema kuri YouTube ya Bface batubone kija nyene team ya raperi yitwa Rap Business je nkora collab ku mwaka izosoka muri kuno kwezi y'uno mwaka umwaka uheze yabane na Jimbo McFaraon abari mu baraperi nk'umunani ntabwo nyene abamenyereye ibikorwa byabo ariko muri uwo mwanya baraje kubirondera so je ntanga ivyo mfise ndumva muri uwo mwanya ko barapa neza ndumva njyo nogirwa ndiko ndabasangiza abafana banje rero mu byo nshoboye ni ivyo ibindi navyo peut-être ushaka gukora inbox umuntu abigusavye simaga ngo uci public kabisa umuntu yakubwiye nimba ari cyumviro nimba ari uburyo kanaka ari cyo ushoboye gukora simaga ngo uje kuri televiziyo uci bivuga ko yacavuga ati nawe meze nk'umutwa peti ni ku ruhande utanze ikintu uci bivuga nyene ni iki kintu Bface on the floor avuga ku muririmbyi dufise nga iwacu nubwo novuga ko atari hejuru ariko ashobora kuba aririmba neza KD Skin Flow umwe mu bantu muva hamwe iki kintu muvugaho arapa neza ariko ico ndamuzi ko mazi no kumwagiriza n'umunebwe KJ umurapera bizi cyane abikora neza cyane umufana wiwe kabisa ariko iminsi yose nibwo urapa kurusha Eminem utagize amakuraje nyene ngo ucinzira y'indirimbo ziwawe ucusanga nyene ataho ziriko ziragera ariko ntawo mujija ashaka kuba afise ibindi arimwo bijyana ko ndavuga arashaka kuba afise ibindi bintu harimo bimufitiye akamaro agaca aririmba nko kwiryohera rero wowe ufise ubunebwe muri wowe uririmba ukicara ngaho wibaza ngo bazobimviriza ubazuza kukurondera muri ico gihe uzosanga uri kwiyumviriza na famille yawe problem mugabo jewe ndibaza abantu banzi kariyere yanje yiwanje kuva ntangura umuziki barazi ngene nava kwishura nkaje mu biganiro n'ama uniforme nkaduga ingozi ngiye kurondera studio zo kwibarabara nkaduga mu igitega ngiye kurondera studio zo kwibarabara kugira bamvugirize umuziki atari ni radio rero umuntu wese azi neza ko aririmbye agacaterera ngaho nubwo uzo burapa kurusha Eminem ni kibazo nca nibaza Krista right now niba kimubaza Bface kubera iki Fabulov ubu bamubaza Bface nabo unovuga iwabo hariya mu Kayanza kubera iki bond sinzi ako Bface arakana shizemo mani karankomye je nibaza ko ari umusheri wawe oya wamugira n'iswitwe kwega no rwamuvugira bize ibintu uri kuravuga umugabo yakurikiye live karabyo umwangu umwe wanze inyoni arigera agira ngo nkibibazo na bi na ndapfuye zunyumvira na nyumviriza mukobwa iki mukumuca mwarinda guca kuri televiziyo ukigikunda ibyo gira wowe batangurira igorane akanongemo nasawa ntabwo nagushavurira wowe ndakumenyereye ntabwo nagushavurira aho rero genda witware ari imejya kumbere jewe ni ibintu byatangaje benshi novuga muri game ni bari bavyitize kuri Bface yeko ni waje Bface nanda bitko je Bface ari ibintu tuvugana novuga inbox ibyo je kuri ikiganiro everyday urumva babonye Bface postinze link ya Fabulov kuri stati haba ya alert novuga muri game abantu benshi barari none ivyo ni byari bisanzwe ariko byaradutangaje benshi byarabatangaje none wewe ahora bikora wewe ahora bikora ya kubandira bikora bisigura ko jewe nikundira indirimbo nabikora Asanga biere chize kujya niki kubera yakunze indirimbo narayikunze abantu gavere ma Fabulov aragakora neza cyane none ko twandikirana inbox hari nayo ndakubwira yuko ntari umufana wa Fabulov uhora bivuga ndakunda rap yiwe kabisa arapa neza kandi abikora neza cyane sana kabisa urumva rero bisigura yuko je nta hypocrisy mfise muri jewe kumbere Kristo tagura ma commentaire wamaze kuzishikira wowe iri hejuru yiwawe ni yaye kumbere je ndafise kuva ku ntango iri hejuru n'uwo yanditse ngo ndabemera mu Abdulman rayifise Belize Belize kokeni korakora udakoze ntakajye okay niyo ofisi ya Belize ni hejuru wewe reka kumbere je nangore zatanguye kuva tugitangura hari umuntu yitwa Ablin bari Abdeliz man ati good undi mana yitwa Jerome niyo nkuru ati mwiriwe jewe ndabumva ndi ikigali gacane ari umuntu yitwa gacane n'agati ngo ari twumva cyane I think ngiye byagumye kuvuga ngo ari ari Kigali Bface ngo ari Kigali blessa kabisa yes na bliza kada kuvuga ati avuga ko ari Tanzania uyu unye yatangiye kuvuga ati good na unye ari Tanzania Bface kwa dukurikirana
nicyo ngizonda kivuga Yes, ni Via Life Singapore akubwira ati Buja ndumva ni 100% gusa ndakeneye umuntu arandika afatanya ibintu ati gusa ndakeneye ikintu ndababaza bikunda muzo kwigore munsange inbox canke mume akanamba ka WhatsApp Bface canke jewe canke Krista canke Buja Hit tomora neza niba ukeneye Bface wifuza kumukurikirana neza aravuga ko musange kuri Facebook iyo Bface arishura ama message n'umuntu ambere ishura ama message y'abafana biwe Facebook iragoye Instagram ni fresh urishura ama message Instagram gute Bface on the flow fish mwandike message amaze nk'amezi nkangata arishura mugabo urumva none ufite nimero yanjye tuganirira uyu mutu Bface umuntu ariko uyu mukobwa Ega ariko namiranye basi mbere yuko mbona nimero zawe za WhatsApp nari narakwandikiye kuri bakozi bavuga ati sinzi ko ari kintu mwabonye ne narabuze Krista agira avuge Bface umutima ucusimba Bface ndawe yakuri mutima uje umutima ucusimba Bface wowe ugira uvuge Bface umutima urasimba Bface agira avuge umutima urasimba none ntibituganye sinibaza ko yasimbisha umutima uyu oya gusa ndiko ndavuga yuko Instagram twayagira iki uyu nawe narakwandikiye ntararonka nimero zawe navyo nibuka nimba nakwishuye chupa wenyene ni Baseka Ahmad ati tatizo nyinyi wasanii wa Burundi mko tu Buja ila international hampo mshaanza aya matokera Dubai na ukurataje nawe sasa tunashuti kule alafu kitu kingine sasa asindwa na collab na nani na Tom Close kabisa na collab na Nigeria mmoja hivi bado haijatoka subiri dusema kuru kagiye no kwa Element ndashukura nawe rafise indirimbo atarasohora n'umunyarwanda raho yanyumvishije umwaka uheze ico gihe yaje muri live ya Buja Hit ya ico gihe nibuka dukorana na Isaac yabize indirimbo n'ubu Bface ntarayisohora ariko uzatwumvishije izindi twarazumvise abafana Bface urabika urashobora kubika indirimbo umwaka wose imyaka ibiri irahera indirimbo ukayifika indirimbo yanje na Satbi irarenze umwaka n'igice irahari w'indirimbo we na Satbi yego jamaa naweka kabisa sio mimi ni gahunda zako gahunda yako tena shaka kuba nafatiriyo nawe gafatiriyo bishabihagarara none mucamuja mu bindi bishoboka yes ni Jerome niyo nkura ati Bface yubahwe ndamukunda cyane ndi hano i Kigali yego ndamuramukije ariko mbona merci beaucoup ni Elise LG Gael ati good Esperance ni Jimbere ati umunyakayanza yubahwe big up sana Alias yarungise amabendera abiri ya Tanzania hamwe n'u Burundi naka tokola kumuriro bisigura yuko ari muri Tanzania n'u Burundi fire hahiye yes ni gift diera ati Bface hello brother umukobwa Bface hello jalo wagwambe Nitiel iradukunda ati Bface King rap yuda batwerekanye ibice kandi batwerekanye ibice cy'impamvu Juxi atari karerekana nini kirato Bface yambaye kirato cera yambaye kirato cera sana kandi kimeze neza cyane akigenzo nawe yes ni Juxi yabigize Shimira Imana Kenya ati komera mutama Bife Boniface turakwemera from Rumonge okay ya mandeda gift diel ati uraberewe cyane sana niyo defo yawe Keza Krista is watching inanisomye commentaire ya Krista ariko is watching nuvuga Ingabire Noel ati big up sana gift diel ati turamukunda Bifese mwanapendwa sana baramukunda ni vizuri lakini wewe unazidisha acha kutayo bitu probleme sana mugabo kurusha uburozi bw'Imana ni bwiza sha attention kuroze nta kurogoro kandi Bface ari mu baririmbyi basenga batumbera urushengero rwose ni Mariette Arlie ati Bface ndagukunda vraiment uraririmba uko unyinspira I don't know embwira abo muri kumwe bareke kuvugira rimwe kuko biba akajagari mu hana ijambo Christ ni wewe ni wari kuravuga uko winjira Bface Bface yari nde Bface ninde Bface yari jewe cyangwa yari uwe jina wonye namunyana mukwaho ariko nagira wari kumvugira Joe Bface jewe
gift duhera ati iryo ryaro rya mbere twe nanagibagiye ni Jean Mugisha ati Bface ndakurahiye uri umuntu andyohera kumviriza iyo nshavuye canke nkibuka kahise kanje ufasha kukumva mbio anachaka Kiswahili na Kirundi ufasha kukavamwo mbio tera imbere ushike kuca Imana gusezeranira nyine amufasha iyo yumvise indirimbo ziwe akabarokiye bimufasha kukavamo vuba ngira ngo indirimbo nyinshi w'amatongo ndiko ndagukurikira na 5 to 5 ngaheze kwishura cyari kibazo okay ishura rero twabihefye ni Jean Mugisha rishe mwishurere igituma yene bimufasha kukavamo mbiyo ngo yabivuze ni kwera kenshi amasuje yose ndirimba arabatusha kubera uje mu bintu ndirimba wisunga abafana bawe wisunga ubuzima tubayemo twese nimba ari gukora nimba ari kwitanaho nimba ari rukundo nimba ari biki cyose ntihabura ico sigara ntihabura n'umugani uza gusigara na bastar bwigere bombe kabisa yes kumbera ni Jerome Boatenga ati wa matongo ndiko ndagukurikira na 5 to 5 baseka Ahmed ati Bface juste tell me umekwenda Dubai to do what yabivuze mugabo ngira abishitse ubunyene to do what I think wagiye gukora icyo na job yabivuze gusa usanga unaje ubunyene gusoma komantere uhere kuri John Bosco Kenny John Bosco yavuze ati kora udakoze ntakarye okezi izina ry'Imana ikirananiye ntakarye okay mu kwambiri indirimbo ya Bface iradukebura natwe Zambia turakurikirana ibikorwa byawe Belize ati hahiye Belize ati ndabemera mwubahwe eme live nipanze neza twabibonye ko amakosa yari yabaye ariko babikosoye yego buri fresh ni mushasha Floride Mika yandika ati Bface ashira hari ku majwi dusa neza ari ku majwi Mika niwe yashyizeho Bface ashiraho akantu utuntu k'udutima sike yarago Chris akuvuga ati Mika yavuze ati Bface ashiraho udutima ka jaune n'akandi nyene kariye ni Bface na ka jaune na ka jalousie ini nahazwe Bface uwo muntu jaune ni jalousie ikiye kuri rero iko na signification yake jaune ni jalousie turagiye Mika tibera wambaye okay niko zabaye nyinshi sana big up Bface namwe les journalistes de Bujahit mubahwe i commenting ngene yanyuma ariko bivanye n'ukuntu umwana uko aragenda ibibazo nateguye ntarabaza Bface kandi atavanga na majije tunaenda Bface jewe ndakwa mu parke tugende unacho ateguye jewe mije ri nkurikira abafana banje Krista tugende tubona abastar reka ndaguha akarorero hanze y'u Burundi dusigaje iminota ishika ku 10 ndaguha akarorero ku bastar bo hanze reka ntayimari bakora muziki turafise tuhora tubona abantu bo hanze abaririmbyi bo hanze muri barza canke okay abaririmbyi bavuga baba diaspora Bface on the floor azita kuvuga Juxi Diamond urabona ko bakora umuziki neza ariko okay guys ikiganiro turagaragara reka basumvirize ikiganiro cy'abanje Double J Treason Rapper Boy ariko hari abandi novuga muri East Africa canke wherever abandi mu bindi bihugu Bface babikora neza cyane bo mu karere nyene ushuvye nibo Krista yashize kuvuga Krista duwa kwijambo n'abaririmbyi bo muri East Africa canke bo hanze y'u Burundi tubona baririmba kandi bikagera kure hama rero ugasanga bafise ugasanga bafise izindi business nka Jux urazi ko afise na Diamond afise ibindi binakora ku ruhande akarorero nka Fizzo afise Bantu Boy Bface afise imipira dandaza Bface muri kano kanya bakunda kuvuga ko mu Burundi nta umuziki atamahera arimo benshi barakunda kwivuga ko atamahera ntayo mbega Bface hari nka business iri ku ruhande wo buri guteganya gukora mu gihe umuziki woba ushajemo je namwe ndabikora Bface gusa ibintu bitajanye n'umuziki je numva bitabikeneye kubizana kuri kamera
Bifesi washavuye bifesi bifesi urisirika bifesi yashavuye Krista kandi ibyo biri wowe Kira mood nisikirize sawa nakusikiliza ibintu bijanye na business ziri private nk'ubu none ndandaze nk'itomati je no ndazizana ngaha kugira tugushorere siguteza imbere bifesi gituma bijya ibintu bya nk'udufate nka Bantu Boy canke ijyana n'ijya logo yanje rap business nimba ndinze ndashira hano ni kubera irajanye na ntuze yanjye na branding yawe mugabo nimba ndandaza umuceri vraiment je sinumva ko norinda kubivuga ngaha yes kumbera tumukeze bifesi ugashime hawe nuvuga nishira hamwe ingena indi sura arasirika mukase dadangu so fresh bifesi mu kiganiro cya Buja tubwirana live na komantere negative turayisoma twebwe tubwirana live hanyene so fresh bifesi no mubaza wangaye unaniariosha reka basi tumukeze bifesi ugashima wambara mu ma video kangire ko ushaka kungira umutima nacu impuzu wambara mu ma video sivyo mu video z'indirimbo ukora impuzu uhora wambara duhora tubona abantu benshi hariyo World Fashion akabamo K-Mars akabamo na n'uwundi mutipe Oscar bahora bavuga ko kenshi ari wo mwambarira mbega nko kuri wowe urashobora kufise amahera yo kuja aho hantu kwambara kwa K-Mars canke muri World Fashion tukabona ugaragara neza muri video sinzi ko ari hujya mugabo uratubwira aho ukunda kuja hariyo abapeti bakiduga bagikeneye kuzamuka mugabo usanga agiye nko gukora video ntaronse burya buryo bwo kuvuga ngo aje kwambarira aha naha imbogamizi uhura nazo zotuma bajya abantu babwira nabo canke bajya anye wo ikintu wo babwira kugira ngo nabo bitinyuke kugira baze barakora video zisa neza je nkije imyaka 10 sasa je nitangura izo nakoresha mu clip nizo natira abagenzi muri no mwanya kubera ko nagize aga step ndashobora gukoresha ya mahera na ronse rero uwo muntu agitangura uri kuravuga nawe yogerageza agatira abajama ni ibintu bisanzwe kubera ko akarizo kimeneki yagaho gahambije hariho bimwe utabifise nuja kwiba sivyo none bisigura yuko rero wewe uyafise urayakoresha utafise naho tira abajama mane bazomenya ngo iyi mpuzu ni yaraka ugenda uberewe nta kibazo kandi ibyo ni bisanzwe rega twanyewe dutira mane ni kawaida sana hatorigira tucumujama nkake kubi Madame 2014 2013 mnashare manguo mavazi kawaida tu ni ubuzima muno bamusanzwe babayimo ibona nukugira nyene clip yohe urubanza ruye ni urubanza kabisa kibazo cyane makuri jewe hari abantu bafise indoto zo gukora umuziki canke zo gukora ikindi kintu bakiri hasi cyane batabona ahantu bazohera nka Bface ashobora kuba ataratanguye kuko turamubona siko yatanguye byari bigoye cyane ahubwo gasanga ari umuntu ari ngaho uruguru canke hehe Bujumbura canke abajene bo ngaho gasanga afise indoto yo gukora ikintu mugego usanga nta hantu afise yohera niki kintu wo mubwira jeje no mubwira none abandi bo bahageze gute barakoze cyane mbone oya ni kuba bikunda gusa kandi kinyi nacu umuntu agirwa n'ubundi kabisa turafise abagenzi nk'uburo uyu arashobora kuba ubuzima bayemo sibwo mbayemo hageze yuko nkora nk'indirimbo nkamwitura nkamubwira nibanga je naranditse akaririmbo karyoshe kandi akunda kuririmba nta kuntu wonterera none nkaja muri studio atabishoboye narakayo bikora kuko umuntu nagira umugenzi umwe gusa ashobora kugira abagenzi batandukanye canke agaterereza on sait jamais baguhaye ugakora ejo nibagakunda umuntu azokwizana wenyine avuga ati juri umwana ndafiko ndamushigikiye kubera arafise talent kabisa uravyumva canke ukiyaranja uburyo bwose hari ikintu bita check sound kabisa n'abajya abantu badandaza amavoka hari ahantu usanga bayikase ku ruhande kugira ngo wewe ni washika ikwatire chantier uze guhonja ni kuvuga imponjo uri yaranje amahera ya mbere nka step ya mbere hamuga gukora indirimbo ukavuga uti nibanje nshaka kubumvisha impano yanje ejo uzoza kumbaza ati ndamubwiye ko ndirimba ikintu azombaza ni cyane azoza kumbaza bamaze kuririmba none nimvisha none kabisa urashaka kumwumvisha gaca batushe aho nyene nivyo utari witeza akabigukorera kabisa so rero nibaze yuko ikintu gihe umuntu nyuma kuhaje ko ukunda ikintu uri kurakora mugabo gikoze juste kwiryohera no kuri nta n'inkono y'ifego uzofuvuye nakubwiye yuko hariho n'igihe twaratwaye indirimbo ko barandira umugisha abo bitwa Bayan Santana bagikora kuri Face on the Flow kabisa ninze namwana je nakubwiye yabo ndi hypocrite ndakunda ibintu byiza men kabisa biri ku murongo gucya yego vraiment umuntu aririmba neza
muhibera ivyiwe man none wowe urabimwaka ntibikunda sasa abibuze wowe usigara niki hakuna nta na kimwe rero je nibaza yuko umuntu wese ariko ajya aranyumva mpeteza ubwenge supporting umuntu kubera nejo urazi ko Paul Petit anajua sana akora kuririmba zino ubwenge urabona game yo kura yinjiyemo fresh anaimba vizuri vraiment Sana. araririmba neza afise arazi no kuvuza gitari bari kubitera n'amabeat ni n'umuproducer so afise talent nyinshi none gute Bface akaka indirimbo uri kumwe na D1 Bface bo birashoboka ariko uko biri kose ni plan Byo guteza imbere. kugira ngo n'umwanya cyo duteze imbere Kayanza nayo nyine ibyo kuyiteza imbere ni sawa ariko turabe nyane kiza kuyiteza imbere ko kitadusubiza inyuma kuko Kayanza iteye imbere n'uburundi wabuteye imbere Christa jewe nimba ari mu bantu bamusapotinga ndimwo ba mbere yego vraiment kabisa nivyo vyiza cyane urazi ko ahora aje no ku radio nka telefona nta na telefona mu biganiro ari ugatelefona kuri D1 wala agenda batushe n'umuntu aririmba neza kabisa kubera nta erega wowe ufushe nabikubwiye sunanisha avuga aranzana migani aranzana migani Bface uwari we wese wumvise akora neza umushigikire kubera ko wacu umugani ngo kurongora inkende gacu ukayisangana meza igipeti udasapotinze muri uno mwanya ejo ni cyaguca ko uzosigara umaramara kabisa kandi cyaraje kugusaba ati nisaidie support kabisa birumvikana uzosigara wicuza kandi baramufashije umaramare je rero nico gituma rero mbone ni abapeti benshi nshigikira n'abazi ya nivyo vyiza cyane Yego, frère. yes reka tumuhe novuga Bface munota umwe kadogo tu Bface una gusapa kidogo akapela kidogo tunamalizia sasa mbona unazingua sasa Nazingua. unaanza ngoma unataka kidogo ngoma Christa mfasha ushakia ushaka indirimbo ararenze cyane ijya shasha ariko urazi ko Bface bamukunda ariko radisinga ga Christa no muri rivyo wa kabiri murana numva bakunda kumviriza ariko radisinga wa mbere narizi yari mugani uwa kabiri n'uyu ubu narakuze ibintu byo kudisingana kawaida yari amyaka umuntu agera ko avuga ati bigire ariko undi mwanya ukuri kuba gukwiye kuvugwa Bface nanje sinikabusha uranzi byo je sindi umuntu uze gukora kabisa ndabizi yuda jikiro bitagereza vraiment ebana akarapu kidogo basi nka kwa kundi nyine duhiri n'ubuzima busanzwe au tugusie tu maisha ya kawaida wala renze tu maisha kawaida reka je nta ndirimbo nimwe no banaranditse ntarasohora no baririmbi kubera deja none on sait jamais usanze babirimbye naho ucugira problème sibingora commentaire z'abantu umistari na baki nire sababu ngoma imeshajulikana zitarandikwa nazo ni zili private hawataki kuibie naogopa Bface mistari nimwe je no wezi washa kwa wengi copyright asija kakubandika huko bado inawezekana ndugu yangu uko ndabirimbira za zindi nyene naririmbye sivyo kabisa sasa sinzi umushaka tugire ararenze sawa ntacho naona mihogo ya ararenze That's why I say that she's better than iyo turi kumwe n'uyumvande bombada nico gituma bose babaza watagwa ukendelea kusema sana mtapigwaga umukobwa wanje ararenze ararenze mukumukunda sinihenze she's so beautiful I love you and not anymore navyisonzemwo nayumvanamwo she's my queen she's my queen she's my queen kabisa kana primo star yes kumbere Bface tugushimira cyane miliyoni 15 zihagaze kuri uno mugabo uvuga inyuma akamera ngo ndamusiga oya nyine nage nashatse ko avuga kugira ngo bora mabuja walimusikia nibasigira umuntu yaserevye none je baserevye akiamba ariko ata mikro na ulivu ata flag mambo yako wewe miliyoni 15 zirimo muri umugabo yes ariko benshi baramusabye Bface ko zarakora karaoke ariko Bface akubwira ati munichore kwanza muko munatoa niyo bigira kubura kandi arabambwiye ko abishoboye cyane ariko Bface aribambia pesa karaoke nazo nokora always bazi gituma karaoke muri weekend umuntu wese abaza hagusanga hama ikindi cya kabiri akuraba ku buntu kwicupa giye aranatagashira akaguru ku kandi arakuraba akakugwiza we yimba tu bazia tu se ariko wateguye konseri wawe azavuga ati sije nzona ndamubonye harakabare je duhuriramo muri uwo mwanya wewe uzokunyumva kuri YouTube umve ku radio umviriza indirimbo zanje hama rero ntiguye konseri umva nyine ufise
igishika cyo kumbona cyo kumva nyene ndakeneye kubona big face mwana gashawe umbona ku buntu je nzopfangiza agashira imbere kubera iki ku buntu ntibo kuri habarya abantu ba gute amayero uri kurakorera ujya mu boss yaraguhaye sivyo ariko ujya mufana ntabwo yaguhaye agaciro nk'ako mu artiste kubera ko wewe deja muri karaoke basubiramo indirimbo z'abandi je nanje muri jewe numva atandimbo z'abandi nofatira umwanya buri gihe chaque weekend mba ndinga kabisa uratera ukarambira abantu ngaho iyo wibitse ukabakorera indirimbo bakazikunda et après bikagenda neza cyane rero bateguye na concert bakaza kukurara yes kumbere tuno dusozera big face kumbere tugushimire cyane big face on the flow mwakoze yes Krista je kumbere no gufata umwanya nkamubaza big face nk'ibibazo bibiri wiho twakubajije big face ibibazo mwambajije bibiri byinshi ariko bibiri tora bibiri gusa wibuka biri hafi kandi mwambajije ibiranga bibiri umbaza bibiri gusa twifuza ko bibiri twumve ko big face umbaza nanje nkababaza tubaze basi akunda kuvuga ikinyarwanda cyane amugwana Burundi ya Rwanda nika none ikinyarwanda kiradomina kurusha ikirundi kandi uri ngaho wumva ibyo biri normal terwa naho wize nane warize uri kuri igare none cyangwa uri ngaha muri asebi uri kumbaza cyangwa uri kunera ubwoba tuba turabazanya grand frère nawe ntibishiremo inzigo grand frère probleme kirundi none peti Kirundi ndakivuga ariko ndakivuze hari aho usanga ndakivuze nabi uratinya bivanye naho wize okay ariko apana bivanye naho nize ndabinda musigurira ku myaka nabaye mu Rwanda kuva mfise umwaka umwe naje mu Burundi mfise imyaka 18 okay birumvikana umwaka umwe a 18 nabwo mari imyaka 3 nga ndasubira mu Rwanda kwiga sasa nshuti yanje wewe amahera yanje y'amadara Yuda nanga burya nangaye ga Yuda reka kundi nzaro Yuda nangaye Yuda bera kamera vraiment basi ndakuripatia basigire siku basi bera kamera vraiment igice ngimana igice basi muhinoso Yuda nawe ndayo ndabivuga reka bifesto turaza kubihereza inyuma kamera ndakupatia kigini kinda yaguha sinyagwa cyapana tudai nawe amisi mu mbera ya marari ariko nacu bifeje nemera kugura igitoro ntacu fresh nisho yenyeme nisho yakomere sasa avyemeye wumva ndaza kwiposta tayamaye samblag biwa je ndebe bitaro by'igitoro vraiment ndazipatia imodoka ya bifesto yavuze ati igiye modoka kugira ihaguruke byibuze kugira ihaguruka ahaniri sami gira ni crown vemire tu turaza korera mu kigega cha budget turaza kwikora bifesto square bonga yes bifesto post umwe yawe muremure bifesto gushimira cyane bifesto the flow yeah ma merci sana kabisa for the time kabisa ego from antuka unafurahi sana gaga yes nizeye ko twakorera ubundi bifesto zo twita bifesto the flow kabisa umusibize kanga bigize 10 irarenga na 10 bifesto umwana wimuhira wa hano nyene yes kumbere Krista ndagushimira nawe Krista yes wakoze cyane ariko nshimira kandi umutumirwa dufise kuri uno munsi ariko guys ni kuri ntegereje kigano numva niyashikirabira abakunzi ba Bujahit tuza gukora subscribe dusigaje abandi 3000 ndakunda kubivuga family kugira dukwize abantu turonke silver sana kirere usiza kuiposta Bujahit kugira bakwire vraiment kabisa fuko dukwiza vraiment turonke silver vraiment kabisa ngiye gutanga ivyo dafise ejo ndabakwiza ariko mwana wenza vraiment yes kumbure tuzosubira na gutaha Krista ndagira ba bifesto atamariza bifesto yazi kiganiro Krista twingire iminota 5 nitanyima bimuro bigera afise inzigo ntashobora kugira afise mubu sinze basibira natwe cyo duposting yawe basi afise 50000 ibi bagirirane duposting 54000 bengi sana vraiment banatosha ireka kumbure kuri Facebook bararenga 80 kombe wewe numva ko ni fresh sana yes kumbure tuzosubira rero na gutaha subscribe kuri YouTube channel novuga YouTube ya tuzosubira inshallah tuzosubira twari twagize tuzosubira bifesto gabana niba bagere isha uje kuri
YouTube channel ya Bface imbuga zose Imbuga zaratwembe baje. ikintu twagiye tutavuze Eh. ufite indirimbo nshasha yitwa Kora Kora, ya. rero nabivuze Bface tugeze tubabwira yuko tuza kwishira kuri link y'ikino kiganiro mutari baraza kuyikora Bface twabivuze no mu kiganiro tugitangura wowe wari tuzosubira rero nawe gutaha bye bye Imana ibagirire